Umva, icara inyuma wewe. Boss, ibaze nini icara imbere umugore wakicara inyuma. Abantu baza kubibona gute? Nyumva ko baza kwimvira ibindi bintu bidahari. Baraza gukeka ko menga dufite ibintu duhuriyeko. Oya nta kibazo hari. Burya je n'ubundi imbere sindahakunda kugenda niboshe ni sentiye niki. Sindahakunda nta kibazo. Okay, kama ari muri runo rugo nta wundi atanga amategeko atari jewe. Niba navuze wicare ngaho imbere nuko nabonye ari byo byiza kandi bibereye. Rero nta mpamvu wewe yo kuvyanka ngo abantu babibona gute ngo bavuga gute ivyabo bantu birabaraba igikuru nuko ari jewe ndabitegetse. Nimba mvuze wicare imbere nuko hariho impamvu. Sishobora kugenda nicaranye n'uyu muntu imbere ubu n'umunyagihugu. Tugeze hariya n'abantu bo tubona ndazi ko batuvyakira neza nkuko wewe wicaye imbere. Hopital Polyclinique Teresia, Hopital Polyclinique Teresia waje hageze. Niki kico tumuhahurumbira. Turafise ivyuma bigezweho, nkabimu mwahora muja guhurumbira mu makungu. Turirata, scanner igezweho, CMS Power, Transdebale, radiographie numérique, ECG, na laboratoire igezweho. Ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize. Kaze muri Polyclinique Teresia tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Polyclinique Teresia iherereye hehe? Iherereye mu Gihosha Gikungurirari, haruguru ya zone Gihosha, aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ubizi icubaza, telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Polyclinique Teresia turakwakirana ugweze. Ihangane, 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane, ihangane, nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanje ihangane, ihangane, oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanje ihangane, ihangane. Ariko icyo naramenye nuko wifacaje. Aho jewe canja? Nagire murumva ko byoroshye. Nanjye cangenda kwa Abeli, kwa sister nta kudutandukanya ntidutana. Ubu turasosa je nawe kwa Abeli. Tindani. Ko cyane mu bari yonja gute? Sister nimwumvise yari. Ifigura ufise ubwenge bukora neza. Canka hari kuja ubwonko hagiye urufuro canka ubunyota. Wowe waramutaye, wari umusore ufise ingufu zo gushobora guhangana n'ibibazo vyose. Uno musi rero umaze kubonagiza amahirwe asuye kwa boss ngo musange kugira umwicira akazi. Ibifu birafa ntibihona. Mureke. Wowe ufise nimero yiwe ngo yime. Turagenda cyangwa nasigara? Turagenda kwa Abeli, tugende. Wowe no gusuguma nga sister ari hano. Superbat irahingura amabati ya BG30, BG28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12,
kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibubamfu ucibona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocibona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri mbere na mbere nange gusaba imbabazi tunifatombe twagize jendo mu diaspora naje mu Burundi muri vacances amashaka guprofita ndabikunura amahirwe muri film ama umundi twovugana tukaraba nkene bigenda ndakumva cyane hama nubuhe bufasha wumva nkeneye ko ikindi nizere ko reye yakubwiye neza jewe nta bintu by'ibiturire nigera nakira yego irabinsiguriye icyo shaka tuvugana si kontra nifuza ko muronka sene imwe cyangwa izindi muri filime yanyu numva none ko uje uvuga neza tari vya bindi mwahora mufa kuvugira ngaho musore mubisanzwe nubwo jewe ntaza amategeko neza ya company umuntu yifuza kugaragara mu bikorwa byacu ndavuga nk'ireresi nshasha cyo twategura muri no minsi biramusaba 500,000 hama kandi gikurikira ko ca kabiri ni kuvuga yuko aca yimenya amadepense yose azokenerwa mu masene. Donc ibire ndiko ndakubwira no munsi siko byahoze kera ushobora kuba unuse amakuru ya company ya kera nayo suko byahoze ibi twabishizeho muri no minsi mumvo yo gukingira ubutunzi bwa company. hama ndi ready gutanga ayo mafaranga kugira ngo mboneke muri filime yanyu none mbwira ndari ubunyene oya Daura tweza oya ntuyari ubunyene ahubwo uzorabe nimba rejo canke ryari uzosimbire kuri company hama je ndaguhuze na comptable uri hayo mafaranga hama gutyo cyo turakuntwa gushira muri casting y'abakinyi bagiye gukina muri resi washo nshasha. Okay Ego hama na vyumvise byose nako ari kintu numvise uvuga ati none mbega hajya mukingira gute inyungu za company kiye cyo kingira inyungu za company. Donc turashobora dufise scene dushaka gukina iyo scene ikabikene ko dukinira muri hotel hama iyo hotel ugasanga tugiriha amafaranga buri saha hamuka tusanga ujya mu twazanye muri twebwe gukina asa tutabimenyereye gutyo ugasanga nk'isene twari gukina nk'amasaha 3 tuyimaze ko nk'umunsi wose tugerageza nawe uyumvira umwana w'umuntu none ayo mafaranga atarishwe n'uwo mukinyi izo dépenses twari tuzikura hehe wapi kabisa nuko rero nicyo mpamvu nakunda kubwira yuko bisaba ko umukinyi yemenya amadepense yose karibu cyane muri company yacu nashise kabisa umbwiye ngo wikabuti hajya Richard niryo Richard ni Richard mustaza mu cyamugu n'ihindura diaspora Nibi. Shona uzavuga mu mutima wawe. Hamanda ukumuka chimbaho gute. Ndafishe mugiri. None banaguzuko. Bagira uko. Anagurwe. Nizi wanje. Meza nifashe. Nozovyiga ryari? Wahere bukire nkanye ikibuga ca mbere nigeze. Entre ta bébé. Je ndavikaza maranye imisi mu mutwe. Gusa naburi inyishu. Ndako ndashaka. Ari waratango. Sikoze nyabaye. Nshaka kumenya. Nkuba kubwira cagure hagati wanje na Fira. Kintu woheba. Ariko be. Kwe kumbajije ibintu bibiri bidasa. Kandi wenyine urabizi ko byose ndabikunda. Kimwe cyose mutandukanye zabyo. Oya, ni juste niko ushaka kubimenya. Kubera ko mene misukanira amakengo kubona. Sindi ko ndabona ivyasho bigana bije. Kwa musaki ivyo bana filme kutabitera imbere. Okay.
none ko ivyo bizi kuri ugomba konstress mbabe ndakubikira tubandanye twari turimo ntabwo ari nabyo byihoze sivyo no babe ni gute ufata ikibazo umunani ukwezi kose mu mutwe ukakira cy'amafuti nyine ndashaka kumenya ushobora kuba ikibazo utagitahuye neza ndagusubiriremo nako wajijenge bakubwiye ucagure hagati yiwanje na film wahitamo guheba iki benyumviriza en fait habaye hari akandi kazi katamukanye na film nahitamo ariko nawe urabyumva yuko atakandi kazi gahari ngo ko nahitamo film kuko urazi ko yimbesheje. Okay, fine. Come uno già che non è. Are you sure ko sawa? Acha nkunda. Okay. Sawa. Sawa ndai? Ecco, andai. Ndahuzana iki? Zana kantu turanye? Okay. Yo bro, ubu ni sawa. Ushaka gukora bijya warushaka gukora. Atari hahandi ibyo wari gukora byose bacawe bibona. Okay, vyagenze gute? Namusigura ivyo nifuza, amacambira ivy'amategeko amwemerera. Ko ari amahera bisabwa ko nkeneye gutanga kugira ngo mboneke muri film. Ikindi naco yambwiye ko agomba kumuza na comptable kubera ari we nza kuhereza ayo mahera. Ama ibisigaye azoshama gahunda yo kugira ngo tuze dukore rero. Okay. Ubu kicha choroha. Changenda kwa comptable. Ndamubwire yuko ugiye akwandike aca guharisi ya pirate. Hama amafaranga umuha ntayandike. Hama nzoce ndabiyaja kwitwara. Mugabo rero bro, ibi bintu bishire mu bwenge. Ibikugarukeko. Kuko wogira ngo ukura mukomesha we ugasanga bikuzaniye ikibazo. Bro, yeah. Aka gakino kandeke ndakamenyereye cyane. Wowe gusa rindira urabe ko umwaka uzohera kiri mu kazi. Naho uzocumenya ivyo arimo ndakora ivyo arivyo. Bro, ico je nkeneye nzogiharanira. Wewe nimba ubona yuko gushira ikibi ariyo bizogenda imbere ivyo birabisha. Mugabo unyumve neza. Ninakenegwa nicabona uzoshiraho inahe ishize. None wenda kubaza. Burya wowe abend wayo uramunsi. Cyangwa uramwumva gusa. Wowe baza yuko ako kanya ko kukurondera inda zo bakamuhaye. Wowe rindira gusa urabingene azo mushwibura hanze nk'umwavu. Hama natwe turiko turabiraba. Oh, sawa. Uzosenga Imana bizogenda uko nyene twabitegura. Yeah. Umva, icara inyuma wowe. Boss, ibaze nini icara imbere umugore wakicara inyuma. Abantu baza kwibona gute? Nyumva ko haza kwimvira ibindi bintu bidahari. Baraza gukeka ko menga dufite ibintu duhuriyeko. Oya nta kibazo hari. Burya je n'ubundi imbere sindahakunda kugenda niboshe ni sentire niki. Sindahakunda nta kibazo. Okay, hama ari muri runo rugo
nta wundi atanga amategeko atari jewe. Niba navuze wicare ngaho imbere nuko nabonye ari byo byiza kandi bibereye. Rero nta mpamvu wewe yo kuvyanka ngo abantu babibona gute ngo bavuga gute, ivyabo bantu birabaraba, igikuru nuko ari jewe ndabitegetse. Ariko je numva menganira gufata ingingo nkiyo. Nukuri nibiza kuboneka neza. Abantu baza kubona nkaho mengana guhaye imiti ishaka gutwara umugabo w'abandi. Batangura bamvuga ko nari kandi narasezeranye Imana ko ibintu tavyo nzosubira gukora. Basi reka twicarane twese inyuma n'umugore wawe biraza koroha. Ndasubiyemo. Muri runo rugo nta muntu ajeje gutanga amategeko atari jewe. Nimba mvuze wicara imbere nuko hariho impamvu. Sishobora kugenda nicaranye n'uyu muntu imbere n'umunyagihugu. Tugeze hariya n'abantu bo tubona ndazi ko batuvyakira neza nkuko wewe wicaye imbere. Kubera kumenye ko turi aba star dushaka kugera imbere hariya abanyamakuru bakaza kudukamera bagafata amafoto. Ariko hari uyu munyagihugu wumva bisona neza. Ni mpamvu rero teza kunyumviriza ibyo ndakubwiye. Wowe wicara imbere nawe aje inyuma. Ihangane, ihangane, nta joro ridaca. Ihangane, ihangane. Sawa, urakomeye. Sawa meze neza. Imana ishimwe ko siya kukubona. Wandonderera iki? Cagiye twahura warambwiye ati ninasubira kuvugana na Ariya nzokubwira. Hama Ariya naramwandikiye, ndamwandikira message mbona nishuye, nguma ndamwandikira ngerageza biranka. Mvaho ndamutelefona. Ndamutelefonye telefone yiwe yitabwa n'undi mugabo. Ndabaza uwo mugabo ati none Ariya ari hehe katari wanyitavye. Ambwira ati Ariya nakiri muri G5 yaravuyeyo baramukuye. Ariko ndamubaza ati none yagiye he ntiyitaho kubimbwira carakuba. Okay. Ariya nta kibazo na kimwe yagize. Uretse yuko yashimye guhagarika ibya filime ngo ntabizi neza. None ko nzi kari umugore wawe nimwicara akaguha umwanya mukaganira ku vy'uwiwe. Kumbwiye ngo navyutse. Hari akabazo gato kabaye bituma tuvana. Haheze nk'imyaka 2 twaratandukanye. Sinigeze shaka gukurikirana amakuru yiwe kuko namwe nataca bafasha mu iterambere ryanje. Vya bintu ko numva bikaze. Bashobora kuma nimero ziwe ko shaka hari ikintu twakwivuganira. Phone yanje yaratakaye hama bijana nimero yiwe. Nta nimero yiwe ngifise. Ndihombeye basi nta handi wondangerana uja kuronderera. Sha ukuri no ndakubesha. None je naye nihuta rero reka mbandanye. Okay sawa. Imba ari hafi uno munsi ndarishitseyo. Uzi neza neza ko abafite ubwenge nk'ubwo bw'iwawe. Ni kuri je mba narimanitse pe. Kuko rero gucamana neza ku isatana kimwe zo imarira. Ibaza umuntu nkawe ukabura ubwenge n'ubwo kurondera umuhoro kandi ufise mukwaha. Ushatse kuvuga iki rero? Ushatse kuvuga yuko ndiko ndarondera sister ndamufize mukwaha ari he? Wowe kuva nijoro nakujije kuja kwa Abel. Nakubwiye ko ari ibintu byo gusaba kwitonda kugira ngo ntidusange duhavuye tumwicira akazi ataranagashikako. Amatwi yawe rero aho kumva bicanga bigaseruka he? Icyo ni kibazo cha office. Hajya wewe ubu buzima mbaye nkurabubona nawe ishire mu kibanza cy'uwanje sibyo wigire jewe hamubeho ubu buzima wumve yuko wobwihanganira uzi yuko hari ahantu ushobora kurya uryamye nk'igihere kirya umuntu kitaremye ntega nyene cyo nyene gituma icerekana ko atabwiye ngubwira erega nyene cyo nico gituma mbona ko atabwiye ngubwira ibaza ndakubaza ikibazo kiwe wo nk'ubu nyene uragiye mani no kwa Beripa
hama akazi gaciye gahera ivyo uri kurahamira uzobironka he muri kajya karuri nishuraga reka gumufyura amaso nagira nyine urumva ko hari ibintu byose byaba bipfuye gusa nyine biragoye kuyihanganira kuko hajya ndazi buri joro ni inyama n'umuceri bro mu gitondo n'amata mwagaca nguma njyamye haji wawe bro urumva ibyo bintu no nyene nkabyakira umutima ukabyakira sister wanje abayeho neza ndiko ndicwa nimba rero ibyo bishaka inzira nyine ishoboka nimwe niyo gutuza hama ibintu bikagenda gahoro gahoro nta bindi Boss, ndabona ko ibintu ukoze atari vyiza. Ibaze umugore wawe ukuntu atekereza ukashimukorera ibintu nk'ibi. None kubwo bashaka bigende gute? None wibaza ko ari ibintu vyoroshe. Ibaze umugore wawe yavyutse mu gitondo agutegurira icayi, akugororera impuzu, aritegura, arisiga utuvuta, aritegura neza kugira musohokane. Icambere mubuza kwicara imbere aravyihanganira yicara inyuma. Sivyo mutugeze mu nzira ngo nakarebe nukenewe subira inyuma ngo njane no mustari urumva ikintu kuri murema mu mutima kweli ariko hari si vyiza yuko uninjira mu bintu kuko nimba nabikoze kuki nabona ari cyo gikwiriye ni nko twari kuzana ahantu nkaha kugira ngo bigende gute none uri kwibaza ko nera kuvyinjiramo gute ubusambuye nibazo cava ko je nagusambuja Munchama kushaka rero nkoriki. Je ku ruhande rwanje ndumva ko umugore wawe akwiye agaciro kiwe nk'umugore wawe. Ureke kwitwaza ngo je ndo umusitari. Ikindi naco nanje nige kubaha umugore wawe nk'amabuja. Niho nakazi kandi kazogenda neza. Kuko niba bandanye ubifata nk'uko uzosanga nanje mu wundi munsi namumenyereye sigaye ndamitwara ko nabi. Usanga iriko biba bibi gusonga. Sawa. Impanuro umpaye nazumvise. Ndagiye kuraca gukora ndabicemura. Shabo sije numva wari kumbwira ko uza gushukukemura. Ifa kumengo acafitisha ubwo watwirukana iwawe wari uzi gutwimbiye icobo none ubu uri kuranyikundwa kazako kubera ko ndi muzima hama nanje kirofa cenje nganda gutwengera uriki Iva mani burabe ibintu uvuga urabe basi n'umuntu ugiye ntuzova usanga uri kurashwana n'umuntu wari wese gusigara uri nk'agati kumaka ikikokora It's okay. Mureka sero akari ku mutima. Usanga yaradunduye ku mutima. Yumva ko ntakibira kwe ari byo mu ruhura. Rero mureke ntumujaniranye. Kuko wavusanga wicocokitse. Uzenda kuba ari ikintu kimwe. Bugeze ibintu byose byo kuvugwa. Hari ibintu ushobora kuvuga wibaza neza ko bigiye kukuruhura. Wanashaka bikakuruhura akanyisasi. Ariko nyuma yaho bikakubabaza nk'uburibwe bw'igihute. Umveza nakubwira ikintu kimwe Iva. Igakuba. Kuko gutsindira vyo bovyo nta numwe vyonanira. Mahoro nje. Nukuri Iva. Ivyo sindavyita nko gutindera. Kuko bwanje nanje ndafise amakosa. Natwawe n'ishavu. Fata ingingo nihuse. Ntavya wo yobabaza. Rero Iva. Je nukurinda mutahora cyane. Ahubwo mahoro. We ntunkoreko. Ntunkoreko. Sawa? Nimba waratahuye ko wankoshereje. Sawa? Kutandonde ngo uze kunsaba imbabazi. Canke wari urindiye kuza kuzinsabira kumva.
John murantangaza waragiye uricara mu mafaranga ya sister uraryoherwa wumva biraryoshye sawa ubonye amasoko yugaye waciye ubona ko ibyo wokora ari ugushora isenzi Ifa we nibiki nukuri nakize isoni ryo kuguturukira kandi sinigeze menya aho muba mba naraje kuganiriza binakunze ndagusaba imbabazi nivyo twese ubuzima bwaracumbagira ariko icatandukanije jewe na Ari ntigikeneye kumenya umuntu wari we wese ibanga ryacu jewe mfata nk'umunyamahanga urumva je nari umunyamahanga okay sawa wowe uyumvira ko atavyonzi ndabizi neza ijana kwijana wabesheye mushikanje yuko yishe Lionel kandi yishwe n'uwitwa Gasupari afatanije na Etienne uwo yafatiye ku nguvu bikarangira yiyahuye hama ngo ntavyonzi ahubwo twigire bro we utangajwe niki hari gitangaje kirimwo umva rero nayandi makuru taruzi sister goye kongera gutwika yongere yake hashe asose hamuzora ari kugora utwugaruka amanda kwereka ibyo rero mani kubimubwira kandi ko mushinyaguriza ahubwo tu wow karibu sawa yego yakunze Madame ko ntamubona yafatiriwe nibi Madame kwibona atari umugore kandi mwiza rero umwuga wawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe